Hello guys, turabaha ikaze ku IgaNews cha IgaNews. Tuganire hamwe ku ntambara iri hagati, si ntambara y'amajambo gusa, ntambara ikiraba hagati ya Amerika n'ubushinwa ku bintu byerekeye ibidandazwa, aho bya affect cyangwa bishikira n'ingako tuko tuzibona muri technology hanini. Okay, muribuka yuko Amerika yigeze gufatira ibihano ubushinwa ku kintu cha Huawei technology ku by'amatelefone, bakura system yabo Android Huawei, aho Huawei yahavuye yubaka operating system yabo ya Harmony. Ibyo murabizi. Rero haje ikindi cyo kuvuga ati abantu baraba internet cyane, abantu bakurikirana amakuru yo hirya no hino barazi neza yuko ibintu by'amatariffs ni namakori bashobora kongera ku bidandazwa bivuye mu kindi gihugu. Nk'uko bakavuga ati ibidandazwa byose biva mu Burundi bishogwa muri Canada twavyongeje ko ikora kanaka. Ico nico cabaye. Hafi abantu benshi bari baza yuko Trump akaja ku butegetsi yuko bizoca bigenda neza ku isi, kubera Trump ari uburyo yavuga ngo arakunda ubushinwa, ngo aremera ubushinwa uburyo bakora barena ba hard workers, bijamwe nuko ariko agiye ku butegetsi yaciye ashiraho ibintu bita amatariffs n'amakori bongera ku bidandazwa bivuye hanze ya Amerika byinjira muri Amerika, aho ubushinwa yabukoze ko cyane kandi nico gihugu ca mbere ku isi gifise mass production, bakora ibintu byinshi. So abashinwa rero nabo baca bihora nta kuko barakomeye abantu sabo gufinisha. So timeze gute rero gutegeko rigisinwa tariffs ushaka kuzira kuri internet, amakori babashiriyeho bavuga ati yuko ujya munsi buca biba company ya Apple ya package indege zitanu amatelefone ya iPhones ava mu bushinwa yerekeza muri Amerika, kugira iyo kori rizoshike iPhone yamaze gusohoka muri ntuzeya muri ubushinwa. Ushaka kwibaza ati none amatelefone ya iPhone ya Apple ni gute akorerwa mu bushinwa? Telefone zose ubona ku isi tukoremo Samsung zikorerwa muri Korea, iPhone ya Apple akorerwa mu bushinwa. Abashobora bakora ikintu cha original na copy. Abashinwa cyo barakora ama appareil hafi yose turabizi. Apple ikora design muri California, hama design bahejeje baca barungika mu bushinwa niho bakora ikintu cyose. So ico kintu hari kandi utuntu appareil dusanga bukora tuva muri Taiwan, company twa Foxconn ikora chip bashira muri telefone z'ama iPhone bakora muri Taiwan, hama bakabirungika mu bushinwa, hama bakaca bateranya bakaca bijana muri Amerika. Ku kintu cy'ama bateri sinzi ico kintu warukiza, amabateri y'ama iPhone akorwa muri Samsung. Umva ko Amerika ni izina nayo ibikoresho hari biva mu bushinwa, hari biva muri Taiwan, hari biva muri Korea, bakaca bateranya bakaca barungika muri Amerika. So amatariffs yamaze kubaho, urumva bitandazo bigirana biraduga kuko bitabuze biraduga. Ico kintu rero ku bantu bakoresha intelligence artificielle canke technology za AI canke n'ibindi barazi yuko Trump nyene yavuze ati Nvidia ni company iri nyuma ya technology zigezweho ama AI za ChatGPT canke n'izindi, barayibujije bavuga ati ntuzosubire kudandaza ama chips ku bashinwa. Chips umuntu ayifisa ama chip akorerwa muri Nvidia, umva ashobora kubaka ibintu bidasanzwe. Mwibuka umuzo wa DeepSeek zikora shitsi homvya za ChatGPT cyangwa n'izindi, ubuharazi za Manas haraje n'izindi za Quen, Biden sidikira gukora ama AI, Alibaba ikora gukora ama AI, Tencent n'izindi nyinshi. Ubushinwa buri kubakora cyane bavuga ati ushiraho amatariffs, ushiraho amakoresha y'ibiki, twebwe twamaze kugusiga abashinwa. Kandi uko bigaragara sabo gukompara na Amerika, abashinwa bari imbere cyane. Yari Flytech muri IgaNews, tubashimiye cyane. Ciao. Muri bibihe turimo Aiga yagaho n'ibiciro kubipfuza kwamamaza ivyabo, uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose, kazi muri IgaNews ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu.
kumenyekanisha ibyo mukora biciye mu majwi kumwe n'amasanamu meza atahandi uzobisanga uretse muri IgaNews. Mbega wowe ufise icyo ubaza, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 6718115. Turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika IgaNews. Ntucikwe n'amahirwe. IgaNews gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.